Hari imyidogo myinshi simbizi novuga ngo kubaririmbyi bagiye biriko biravugwa cyane yuko ngo hari abaririmbyi batigeze baronka amahera none bataronsa amahera ega nibindi ko ndakubwira wowe wamaze kwemera contrat ikintu gikoreka nimba ndabona ni contrat maze kwemera kora akazi hamurishutse nibisanzwe ingwani twebwe abaririmbyi bacu ntibari professional kandi ngivyo bikaba ari navyo vyanabujije Big Fizzo kuririmba mu giteramo nari no jina baje kutarimbya ati namahera barama none ririmba muyishutse hama tugufashe kuyishutse none utaririmbye tu réclamer encore quoi wowe wandika ngo nta mu VP ngo nta mu VIP dumiwe kubona mu VIP ba telefone bijye bintu vyarabaye kuko kuri pa ya Doben canke ya Pamela nta post yigeze izivuga ngo babivye ama telefone byanditswe na Jimbere abarimbyi bacu bonye nibo biyahura nibo bariko bari kino game urinze mva yuko umuririmbye nka Satubaru Musuma kuko ariko nta cemeza ko ari Satubi yayiteruye yavyanditse akeza ikirakomanda nose nginga gutanga telefone y'abandi mwumvise yuko muri VIP ahantu The Ben nyene no mu VIP rero dufise uwo munsi kuko yari show yiwe kuri table yiwe ariko Satubi ariko Fizzo ariko Bera umunyakabiga ariyo Rinoji bakavuga yuko abaririmbyi b'i Burundi genre telefone ibuze urumva amatoza abera ku bantu bari bicaranye ivyo rero ni ibintu bica bitwikira brand y'umuziki wacu bica twitoye ko abaririmbyi bacu ari abasoma tudahendanye uravye nk'ijya sura ya Satubi warira ko atari ivyo telefone abasutwa eka ndayikwereka tudahendanye ngo turavye post ya Satubi ngo ngisura ya Satubi ngo twoharira ko atari ivyo telefone oya ndakwereka ko kiwumva kisino ni sura niyo yibi telefone beno aje msikiwazo kimwe kweli uyu Satubi karabasase uyu kweli tudaenda tubatuko tunasemesha ukweli uyu kweli uyu telefone namba yataka uyu wayimubaza nabangalia uje kweli isura kweli isura oya vraiment iyo visage turavuga ati bivye telefone iyo ni yakera mugabe ntangorane basi iwe uyu iyo sura avuga ati ari telefone yatakaye uno muntu niho yari yicaye ako Doben mu kusezera yarababwiye amajambo meza cyane bituma nakorora namoso oya kijya cyamakirira uruga burungana kujya guhamarurizwa n'ubusa uva kurukora n'ubusa warumaze kubona kangaharira vraiment gusa kandi mubereye habo umuntu yararinze vraiment kwera urukundo abarundi ngo mwamwereze ega natayigirira taiga ingwe irira ingwirira vraiment ingana kujya ururavye ngene rungana ngo kubita umuntu kombe n'igikari yariye Coucou, salut encore la famille, en espérant que vous allez bien, en espérant que vous êtes top, en espérant que vous êtes neza, niba se ko turi top. So guys, twagarutse kuba on time, twagarutse kuba ku mwanya, twagarukanye kandi na Simbizi wa Semavumba. Ashaka kwibaza ngo no munsi rero tugiye kuvuga ibiki, no munsi tuza kuvuga ku biki. So guys, ikintu cyambere no gusaba no kubanza gukora subscribe kuri Bujaton TV kugira ngo ubashe kuba ku mwanya, ubashe guma wironkera exclusive zose zigiye zitandukanye kandi suye kukwakira kandi kuri kamera za Bujaton TV. Simbizi wa Semavumba. Ni huri? Ni hondi. Nako ndasoma agano ese ngo body to body massage. Body to body bayikora gute? Body haba mu Kamenge vraiment body to body. Urayi? Body to body massage. None mundi ho massage zose si body to bega massage zose si body. Mbegera bangira massage ndari babikora gute? Body to body koga gute? None ntibaguma barakumasa baragukora ko genre ni body n'ubundi gume gukora kugira ngo barazana icuma kikagutembera. Kandi mu minsi yose ari ikora massage. Ijya niyo muri massage y'umutse. Ijya igira body to body. None wibone body to body gusa energy therapy ntayo wabonye energy therapy body to body oyambwiriye jya body to body bayikora gute ndashaka biba ndayime uraza kumuhamagara duha amadeta oyambwira oyacha dusimbirayo nta ngorane oyambwira ngene body to body bayikora none nusumubanye wawe none tinya none shikayo basi body to body iri kwajya body to body sister body to body bayikora gute kwa yashagenda kandi rero kazi kiye
ndaza ndayarihe uramwegera uyarihe ama ndayaza ndayarihe body to body I think body to body ngira ngo hari n'indi ngo binjira ari babiri Monsieur body to body uri bari nzeza ko body to body ariko birayobeye simbizi kiri ari gengera bagera massage gutya Mbappe kona agari kumbura bizi cyayambara kumbura bizi nta bameshe ivyo ni biki none ivyo cyasemura sijemi mugenzi wanje yegeze kumbwira ngo yigeze kugenda no kugira massage cyage ari wewe nyene bwati darigeze kugenda cyagira gucyo ngo yabonye ngo umukobwa ariko aramugirira massage agize gucyo ngo hama gira ntatwike gutwita gutwika ngira no gutwika sibizozo vumwegera body to body yabayita body to body massage ngo wasigaye kuvyibuha ndavyibushe simbizi utagata wamaze usigaye utagashya asigaye nawe kandi wambwiye ngo nagize nakayo asigaye kuvyibwa ugaye utangure kukujya cyangwa asigaye ko nkura kugira ngo ivyo bitatu oya atige kuvyibuha nyene ugira umusoso bya abantu baronka babafata nari nka urakeneye n'abantu bavyibushe gasimbizi ego umukobwa nyene afise umusoso umufashe niho bifadika izo ni guzi wawe oya akabiri ko ndanzi kufisa akabiri karemvye koroshe ne k'abantu bafata imiti y'ubwandu Doko rerutse gukubona mu kigobe usigaye utondayo na wewe ntahora ndahaje ukambona ku murongo nabangiye gutara exclusive yabagize body to body guys ndakwinginze sawa ureke nikorera ikiganiro cyaje ikiganiro ni ikinyene ureke nikorera ikiganiro cyaje simbizi ni mu minsi heze duheruka kuba twicaranye muri Buja Town TV aho twari ko tuvuga cyane ku giteramo cya Dobain yego aho twari ko tuvuga iza rya Dobain ati mbega bizogenda gute za miliyoni 10 bazozitanga vyagenze gute bizogenda gute mbega abarundi ho bazovyitaba iki giteramo bazocitaba kweli twe turindiriye tuvuga ati reka tuze tugaruke kandi nyuma y'igiteramo cya Dobain ico giteramo kikaba arico cyakimaze iminsi kivugisha abantu benshi abantu ewana amafoto ariko arabica bigacika ku marezo sociaux ni Dobain ni telefone ni ngorane za mu bamwivye bagize simbizi warakizi waragiriwe ubuntu cyangwa navuga ati waragiriwe ibakwe ryo gushikanya narashyizeho kabisa niyo wari wibereye ibirori wayibonye gute ibirori byari bimeze neza nshimiye Landry promoter ahanini abateguye bijya birori byose bashimiye Landry promoter kuko kijya kirori iyo ataba Landry promoter sinibaza ko cyari kugenda uko cyagenze ego ko Landry promoter akiba contacte yaragerageje kurondera abantu bose bafise ico bari muri ino entertainment bose arabahuza avuga ati dufashe inguvu zana kandi kazitera kuko byari bigoye gutegura igiteramo coba inyuma ya sama si ikintu cyari coroshe gutegura igiteramo kuri aya matariki mu kwicumi mu mpera z'ukwicenda le 30 septembre le 1er octobre byari ibintu bidatahuritse kuko abanyeshuri bari ku ishuri abavyeyi baba baguza amakaye nibihe vraiment economiquement abantu baba badakaze sivyo so rero urinze ubona umuntu igitaramo cyashyizwe mu nguvu nyinshi cyane za promotion so novuga yuko twoshimira Landry promoter ko yaduhamagaye twese turagira icyo najya hose mu bisanzwe yaba hajya hose twakivuga musanzwe yaba Landry promoter ategeza ndondera nta nico nari kuvuga ariko voilà novuga rero yuko bashimiye Landry igiteramo rakigize kinini naho nyine rutuntu tutagenze neza nyene n'ahandi zijya nguvu twakoresheje ku giteramo cya Dobain biza turazikoresha no ku barundi ya barundi bitahura dimwe ya barasani bacu nabone batahura ico turi hari video nabonye ya Isaac ari karavuga ya video nibaza kirikira ca kuri channel yiwewe yari karavuga ngo abarundi ngo hari ukuntu ngo ofete ngabafana bahenda baririmbyi ngo ofete ngiyaba ikiye giteramo n'ubu botegura ikindi giteramo ca Big Fizzo bagashira hamwe na Satbi
bakabashira hamwe ngo abarundi ntibocitaba kurya nyene niko nawe wibona simbizi mbo je ndavye inguvu twagize ku giteramo cya DBN c'est vrai bisaba uburyo kugira je uze kundiha urihe banchuti urihe ba Edison urihe bande nabande uze mbuja town urihe tu vois bisaba umuntu umupromoter afise imitahe kiya giteramo cyangwa imitahe myinshi kubera abantu bose twaripeye turi benshi narashimira Mr Light yateguye igiteramo rofeti yo ko yarashoboye kutuyumvira ko nk'aba influencer tugira ico dukoze narabwiye na Simplice ujya asanzwe afasha with design ndamubwira duhuriye mu giteramo ndamubwira ati urabona ino abantu bitavye kino giteramo ati yaba bikunda ibiteramo byose twara tubitegura mwe nuko byo kunda kuko sabanyarwanda bakoze promotion akijya giteramo ahubwo abanyarwanda bariko baragipinga sivyo metwe tureko tuvuga ati kwa sanzwe harimo aba Big Fizzo reka dukore promotion igiteramo twigire kinini twigire cy'abarundi so rero novuga rero yuko biga twakoze iya abarundi bacu abarimbye bacu bashira hamwe kuko urabona ko nakijya giteramo byaragaragaye yuko abarimbye bacu atabumwe bagira kuko bamwe barafashe ingingo ati twebwe turirimba bataraduha amahera arasigaye ko twese twahawe inusundo igice ntibaze ngo umuntu wese yakoze ko bamuhaye amahera twapatanye twese niba yaturisha yose kandi birumvikana umare mu myiteguro mu biteramo nkabiya umuntu uramuhereza mu ati ugavuga ati ayandi ni après ariko hari imyidogo myinshi simbizi navuga ngo ku baririmbyi bagiye biriko biravugwa cyane yuko ngo hariho abaririmbyi batigeze baronka amahera none bataronsa amahera ega nibindi ko ndakubwira wowe wamaze kwemera contrat ikintu gikoreka nimba ndabona ni contrat maze kwemera kora akazi hamurishutse nibisanzwe ingwano sobwe abaririmbyi bacu ntibari professional turafise ingorane y'abaririmbyi bacu batari professional bari professional gute baguhaye contrat jewe ndashobora gukora akazi jewe ego ndabizi neza n'abantu bamwana akakumwa nyene mugakora nidira akakumwa babaho mugabo iyo ufise contrat umuntu mwamaze mufitanye amasezerano wakoze biroroha kuko umwitwarira akavuga ati of course mugabo utakoze nawe utireclame quoi rien ahubwo ari gusanga ari wacayishuzwa na avance bamuhaye ugati yagaruka kandi ugasanga wowe witaye mu ngo byiza ufitanye amasezerano n'umuntu ukora je ndazi urana nka Brarudi n'impamvu baririmbye benshi yuko vyogorana yuko bagira contrat direct na Brarudi kwa Brarudi urabona dufate nk'abagiye batwaye Primusic bayitwaye Primusic muri juillet 2023 amahera bayabahaye nko muri septembre urabyumva après 2 mois kabaro bagoreza amahera yawe harero n'abandi mushaka gukora na deal ugasanga baguhemvye après 6 mois ni process urabyumva rero umuririmbyi umuntu ndashobora gusumisiona hari amadiri ukoresha imitahe yawe hamukishutse ça c'est très professionnel rero abaririmbyi bacu rero umubwiye ati banza ukore hama wishuruze après akakubwira ati je sinkora utarayama ça c'est pas professionnel ça kandi ngivyo bikaba ari navyo vyanabujije Big Fizzo kuririmba mu giteramo na Lino Jina baje kutarimbya ati namahera barama none ririmba mu yishutse hama tugufashe kuyishutse none utaririmbye tu réclamer encore quoi man turakeneye biko abaririmbyi bacu ba professionnel vraiment birakeneye ko abaririmbyi bacu ba professional jewe ikintu cya mbere nkora tumaze kugira amasezerano ukampa na avance icyambere ndakora cyambere manza kwanza gukora ibindi byose ndabireklama mugabo nayeje gukora of course kubera je nayeje gukora mbomba ariko simbizi byose biravana n'ikiyago baba barakiranye petetwa nimba bari bababwiye ati amahera muca muyaronka muhejeje canke muyaronka mu minsi ni ntibayabone nta ngorane amantu zengaraba haraba hari igihe ibintu batekanije bitaba uko babiri ko d'abord mu bintu by'ibiteramo abari na stress of course utashobora kumvikana ikintu bivaye na stress niki kwacu usanga muri uwo mwanya ntibishobora gukunda ubwo nyene wewe uri umuririmbyi wamaze gusirikira wagera ku aeroport mwagize ama mediatoire wagiye hose ibikurikira duheshe kubera
abantu baje kuri iye giteramo kubera yajya ama mediator kubera ingene mwagiye kwakira umuntu ivo bikurikira baririmbire umaze kubaririmbira curekra amareri cyawe umukozi none ubujya umuntu ahembwa ari uko yakoze of course none ucuhembwa utakoze egana bagi bategura amashora kubwira ati nko ndaguha amahera yose hama nkakubura niyo mpamvu kenshi baguha moitié ayandi ukayatwara show ihetse rero si ivyabaye rero c'est pas professionnel kabisa au niveau yiwanyu mwebwe aba influencer canke aba promoter mwafashije kugira ngo antuka n'abantu bazi kuba benshi mu giteramo kujya mwe vyagenze gute vyaheze neza kanoti bakabahaye kose canke namwe muracari ko murishuza muri babaye babishuza je nta mwanya ngeraho kwishuza uwamaye akazi ni yashaka zoya canke we vyarahiranye oya ni vyahiranye navuga ko yamaye mu atima twe twumvika ni yashaka zoya mayanse ashaka gihende nisinaga problem nabonye muri group iraho yari yanditse message abandi bose turi kumwe baguma barekrama amahera message abona yuko ari atakutafute mu nyewe bikenera ko uko bimeze mu aribwiritsa igikuru narakoze okay wese asubiri abarundi tse tumenya kugira patience urabiyo se ni kitu muhimu sana rero abarundi nitugira ukwihangana tuba dushaka ibintu bigenda uko nyene tubibona uko biri mu mutwe abariko tubitwara mese pasa patiente kidogo hamurabe ko baguha umujama yanditse muri groupe amaze igihe atanavuga abaje bacamusamira hejuru duha amahera oya none we inzara yo muri no minsi urayibona nayo we VP inzara kandi gaho rero usanga hari nababanzi baza kwishuza bataranakoze batanakoze nijo kiryoshe haga nta muntu yakoreye debene nkanje ko namuhari iminsi yose igaje promotion yanje n'uguhara kwari uguhara gusa kandi vraiment antuka waragakoze neza bari bakwiza ahubwo rero bari bakwiye guha mu bambere jewe ni mugabo rero gatusa oya jewe gukora akazi nagakoze bashaba mpembe ibyanje azoyama arayama kandi wenyine arabizi ko nakoze akazi neza na cyane cyane yego ariko ngo ntiwishuza we ntacyo wishuza narakoze wenyine niyabona yuko nakoze ega bino mu masezerano nivyagenda neza jewe niwazonyirondera sije ndamurondera azokwironderera sibizi kubera atandondeye ko candamuroga kwinyako sugirana candamuroga kwinyako umuntu w'umugabo vraiment ego je arakademu kigeze kunyima candakaroga ubutinya nk'umwaka wose hari amakotexe kakoresheje kari kade gasimbizi kandi usanga ndakatse we vyibuha gusa uzonyime ndakwereke ndagowe bana yaje sibizi no mu gitaramo cya Doben hagiye haraba ama skandale agiye atandukanye aho mu gitondo abapromota na wewe urimwo wavyutse mwandika ati agatelefone ka Doben baragatwaye telefone ya Doben 15 Pro Max wowe wandika ngo nta mu VP ngo nta mu VIP dumiwe kubona umu VIP ba telefone bijye bintu vyarabaye kuko kuri pa ya Doben canke ya Pamela nta post yigeze izivuga ngo babivye ama telefone byanditswe na Jimbere byanditswe na Jimbere satubara bipostingako aca bica vya akezi kiraze ira oya bijya bintu bijya ofet urumva abarimvyi bacu bonye nibo biyahura no bariko bari kino game ninzo mva yuko umuririmbye nka satubara umusuma kuko ariko nta cemeza kari Satbi yayiteruye yavyanditse ngo niwe yakiri akeza iraza iravuga ati none isi yakezi akeza ikirazira iravuga ati Satbi yateruye da telefone y'abandi katakwereka akeza Jimbere yatangiye kwandika ibyo telefone ivyo oya Satbi yarabiposting akeza ikirakomanda nose nginga utanga telefone y'abandi ari kuri post ya Satbi
ngo yari la casa do papel telefone. Oh, so urumva ibintu mwene ibi ni ibintu by'ikino game. En fait industry yacu ntungene tuyikira haraho amakuru abadakeneye gutanga nkaho wumvise yuko muri VIP ahantu The Ben ngene no mu VIP rero dufise uwo munsi kuko yari show yiwe kuri table yiwe ariko Satubi ariko Fizzo ariko Bera umunyakabiga ariyo Rinoji bakavuga yuko abaririmbyi b'i Burundi genre telefone ibuze urumva amatoza abera ku bantu bari bicaranye. Ivyo rero ni ibintu bica bitwikira brand y'umuziki wacu. Tuca twitoye ko abaririmbyi bacu ari abasoma. Ariko bashaka gusanga bitaravuye mu telefone itaratwawe n'umuririmbyi. Usanga na telefone niyigeze inatakara ari bya bintu bya Satubi nuzi ko karabasase amagora. Hari n'aka video ahubwo ka trendinze cyane bavuga ngo Kabera umunyakabiga. Bera umunyakabiga none. Bera umunyakabiga. Bera umunyakabiga. Bernice. Mugihe abandi bafise abanuze urazi yuko hari abandi ba Fizzo barondeye ba Edith mu Butaliyano no mu Butaliyano yamira mu ndege yigira ngo Fizzo ntuzi ko yamira mu ndege igira mu Butaliyano banatasha bari fiti yari abafro yo mu Butaliyano Satubi no agashagenda kurondera Bera umunyakabiga urukundo none urukundo rwaho rushatse Bera umunyakabiga camufasha iki camujara ni kwibana telefone. Je nkikibona kwanza ka video. None wo Bera umunyakabiga atakusaidia nini? Nkikibona ka video. Abandi bantu umiriza, abandi ba star. Aronda basi umukobwa avuga ati uyu tani push. Arambana ngageza Bera umunyakabiga. Amwaramufasha. Aramufasha kandi n'amakolabo menshi Satubi ngakora burya haba hagiyemwo cyane umutwe wa aya makolabo yahehe gasha na makuru ufise uranyegera ndaguha makuru Bera umunyaka Bera wapi uranyegera ndaguha makuru kazi muvuze yuko amufasha kwiba telefone amufasha gukina la casa do papel Nakaza a part de ça harabandi kandi nivyo harindi kapoto muri casa do papel harimo ngo Nairobi ngo nande ibyo ni Nairobi ugana ni Nyakabiga igice wa Nyakabiga. Oya by the way bararyosha game a part de ça tukabajya abantu mugabo Satubi niyo kapoto Satubi yarakugana n'ibikecuru n'ibiki abakobwa Satubi ngo muntu yajya abana basa nabi yafuye gusa gutombora ka Bera yo no mu ndirimbo atagura kugashiramwe shimira Imana ngenda kuraba wa mwana nkunda Satmam yari mpabi yari afise umugore asa neza kuri rya table yose quand même inde Satubi niwe yari kumwe yari yarahabutse Satubi niwe mustari yajya abana basa nabi kweri mama we kuri si blague umuntu ahura n'uwo si blague Satubi niwe musani yajya abana basa nabi Gatumba Satubi tuziranye kuva kera bude bwo mu Gatumba hade mukaje kikoreye igitoki yenda gufana nawe rero yaba n'umujama yitwa Senta Keji nta kigongwe Satubi yagiye kera yaba n'umujama yitwa Senta Keji mukanyosha kuri ubu ni kugini abarapanze akageto ko bavimo yacha batwara hari aho gende aho bimatera irishashe hasi yarabavuguta abo bamuzaniye igitoki n'abagemuye vraiment gacha baya bavugusa aga afuye gusa kuronka Bera umunyakabiga baba caratuza vraiment bwena bayakage amaherezo y'inzira ni mu bwena bayakage myinda abasirikare bace baragwa pa abasirikare bahe bo munyakabiga mwaka Bera kari gafise gato ikiwe keza Kabera yagafise gato keza ya afise umupetiteur mwiza ari mugabe rya couple je ndayikunda ni y'abaninja ya couple ni bon vraiment ni la casa do papel ni y'abaninja Simbizi tugaruke mu gitaramo kwa Dobain none iganga turi mu gitaramo nese wabaye twavuye ba casa do papel se wabaye mwarayiteruye ngo baranababaza ngo ntubwire umbatasere mwayishizeko buraka kuvuga umbatasere reka wowe ukiba iPhone we
oya burya n'ubuswa nta muntu kwiba telefone bijya swate atari diri ry'abanyarwanda n'abarundi atamutima bafise baba barabikoze kuko poste nk'ijya ni poste za nakubwiye ni poste yo kutunukisha ku Twitter aba VIP biba ni babaho hajya haraba attention iryasho yari yitabwe n'abantu bakomeye cyane rero uce wumva ahantu hari abantu benshi hajya hari abantu batabatse hari n'abashefu bari bahari nta muntu uvuga yuko umuntu yokwani biba nta muntu yokiba ari kwiba telefone nanje narayibonye ndavuga ati I thank you ibintu byo rero n'amabeza mwamwe c'est pas bon ari amabeza bamwe abadakenewe ya munyuma kubera biya bintu byadutukishije gose cyane namwe ni miziki yacu irengagizwa maybe Vema dufate nk'uno mushikiranganje mushasha twaronse mwuba mushasha azorabe imiziki vraiment nane bahe priority kabisa kuko buryo umuziki ni ngorane umuziki a partir y'imiziki turatukwa gose basanga ko baradutuka nzizaravye ama Twitter ku ma Twitter ariko pecho twusanga bivana n'ukuntu n'abari naravye kuri Twitter ingene abanyarwanda batwataka vyatari bavuga ati quand none ibi bintu ese nta bantu babibona yuko bariko baraducyotsa ako dobene mu kusezera yarababwiye amajambo meza cyane bituma nakorora namoso oya yakijya cyamakirira kuruga burungana kujya guhamarurizwa n'ubusa uva kurukora aho gusa warumaze kubona kanga harira vraiment gusa tabe mubereye hago umuntu yararinze vraiment ko urukundo abarundi ngo mwamweretse natayigirira Taiga ingwe irira vraiment ingana kujya ururavye ngene rungana ngo kubita umuntu kombe n'igikari yariye oya hari sentiment simbizi uramaze ko bya bipeti sanga byakoze bimwe bita bigaca kivyimba unarukoze kugaca rurira urumva rero umugize the ben rero yo numuhe babita bahehesi Simbizi jewe nkikibona kiya giteramo naciye mvuga ati ndakeneye kwicara na Simbizi kugira ngo aze kumbwira ko abantu barishe za 10 million ukuntu bari kabisa barazirishe Mona Warda yari mu bantu barishe Mona yori ya 10 million twarabonye video Mona yori ayakuye ayakuye oya none yamwa ka invitation share ko yenje kuri invitation share baramucishije Mona yokura miliyoni 10 zo kuri nje nabonye amahag na debene cyamvuga ati atuka abantu bose nabonana na debene na cyamvuga niri yashara mukubaguye none bari bafitanye ikihe kibazo na Nili none honyene yinje kuri invitation ashagomba kuguma na debene umwanya munini yamubwiye ati muburekure agende kuramutsa abandi we namahera warishe ariko muri kiya giteramo Neli nati yarajejwe ikiha nini kuko kujya kuntu yamubwiye yajeje uyu wayi kujya kuntu yamubwiye antuka nawe wamengo hari n'ikindi kintu mengo ari ibindi bintu bapfa none n'umunsi ni kujya nyene akora kajya kazi nyene aragukubagura ntarabanguriye inde narabaye ari kumukubitira imbere yayo Neri nyene ntarabanguri kumwe nande ntarabangwa hari inde arakubwira neza ati vaho hagende kuramutsa yaragejwe protocol yaragejwe seki yaragejwe byose yari muri byose mu bisanzwe yari muri komite neri twamurondeye kugira aze nawe ni nk'umwemfu nkuko byose baturondeye mugare wacu aba byose ya ni munyakazi mugabo arexagera ari ibintu biba bidakenewe oya ibintu bidakenewe we bagwaye akazi we bakubwiye ati ingukore dufashe ibi gire bikoresha ibyawe kasugufasha none nk'ijya video iboneka Mona ikaramubwira ati mubise kugira no gufata nabo muririmbye mu Burundi gani babikenewe nawe yaramuravye nabi Mona vraiment gani babikenewe kubwira umuririmbye kazi kandi gani babikenewe d'abord kwanza ni kara kazi kiwe mukando ari abantu nyene bageze mu bintu bacha bagomba nyene kwikomeza kwidumbukiza mtima kwabaye kwidumbukiza ko twese dushaka twari kwidumbukiza mwene ziya kwaguma mbona hari abantu usanga ari babambona yeah of course bambone ko nanje ivyo je nkanje ivyo navyo nogira byakazi kanje umaye akazi ndagakorera hondi nikimaliza
na Marisi. Yeah. Niki kintu simbizi wakuyemwo hariya muri kiya giteramo ca Doben uvuga uti vraiment abarundi twari dukwiye gukorera natwe kuri iki kintu utarusanzwe ubona mu bindi biteramo? Ikintu kimwe wana nka twebwe par exemple ngene twakorana. Twebwe twariko turakora promotion. Twarabazanya. Promotion ugira tuyitangure nuko babanje kuduhereza na makeya sivyo. Twaja turonderana tukabwirana inbox. Baguhaye yego. We ntibaraguha yego ntibarama. Sawa generals sawa tubigenze gute dukora akazi. Yeah. Sivyo? Urumva yuko entre nous twaramaze gucreer iyo rezo base. Yeah. Natari twese tudakorana twese. Ko nigihe Landry haba guhamagara abamesha makuru bagende gutegera The Ben. Twarabiyaze ko uze ko bigenze ukuntu kugira ibintu bigire vibe sivyo. Aho ni entre nous tega dukora n'aba promoter aba influencer. Yeah. Hari ukuntu tuyaga tugomba gukora ikintu ico kirabuze ku baririmbyi b'abarundi. Yeah. Cara nabuze hajya ku munsi wa show. Urumva yuko hariho ibintu batari bwaheze kuregulariza. Show yarimwo Satubi Linoji na Fizzo. Satubi wenyene niwe baririmbye. Linoji na Fizzo ntibaririmbye. Yeah. Urumva ko ari kudahuriza ku kintu. Yeah. Satubi Fizzo aragiye gutegera The Ben kuri airport. Fizzo barajana na The Ben muri Mediator. Linoji ntibajana Satubi ntibajana. Yeah. Sivyo? Conference de presse Satubi ntiyaje. Sivyo? Urumva hari aho umwe yabone kundi ntaboneke. Voilà. Hama ku munsi wa show Satubi akaba ari wacaririmba wenyene. Urumva yuko hariho manque de communication. Yeah. Dufate nk'ubu yaba bose banse kuririmba byari kuba byiza. Yeah. Canke bose bakaririmba. Canke bose bakanga byari kuba byiza. Bose iyo baririmba byari kuba byiza dukuri. Yeah. Rero haririmbye umwe cyeboneka yuko ari waciye inyuma abandi. So rero ibyo ni byerekana ko atabumwe buhari. Yeah, of course. Rero abaririmbye rero naho tuba dupfaye bingana gute. Murabirengera kwanza mugakora kwanza akazi. Kubera bijya rofetwe bamwe umwe yaririmbye abandi ntibaririmbe harabaca baboneka nabi. Yeah, of course. Ni baboneka nabi imbere y'abashitsi bana. Voilà, c'est ça. Urumva rero nuko rero rimwe hari izindi ngingo tuba dukwiye gufata mbere yo kuzifata. Ibyo nico kigwa nakuye muri nuze. Tukigira hamwe tukavuga ati on fait quoi. Ko situation imeze uko dufatiye inyenga. Kandi ngo mufatira ko mwese. Umva nk'ubu iyo bataririmba bose byari ngoma no kuri show ntibanahashike. Byari kuba byiza gusomba. Linoji yaraje, Fizzo yaraje, bose bari haje. Afusi yimbi. C'est pas bon. Vraiment ntivyari bisa neza. Hama ikindi naco abarundi kujya namaze gutahura ingene bigenda. Abarundi uberetse yuko for really ikintu wagishizemo inguvu barakwitaba. Yeah, of course. Igasho ya The Ben umurundi umweretse yuko ibintu atamitahe irimwe ashara guha umugongo. Abarundi urumva dukunda twunguke cyane twakoresheje biki. Yeah. Mugabo ujya byaraboneka neza yuko yakoresheje byinshi niyo mpamvu baca bitaba. Rero tumenyerere ivyo bintu yuko tugomba gutegura igiteramo tugiha agaciro branding yacu. Yeah. Kera mu gukora show wemprima amafishi ukamanika igisagara cyose aribona. Ndavyibuka kera wasanga nkajya muri ville hamanitse afishe ya show hariho show hariho mugabo uyisone uwisko bikiru ubakoresha twebwe dushira kuma internet niyo dukoresha. Rero bamenye kuduha agaciro twebwe. Namba je mfise aba followinga abategura ibiteramo bamenye ko mbwira abantu bategura ibiteramo ukene ko kireyisisa turondere duhici wacu ifaranga ama tugukorera umuti. Se birazwi ndaguhariya
je nuguhara ivyo we nukuzuhara nzamara iyo promo yiwawe niyo promo bazi nka promo ndamukorera satubinge ningana antuka nubu na postinze nabasutwa akura mukunda satube vraiment nandise ati tudahendanye uravye nk'ijya sura ya satuka warira ko atari ivye telefone abasutwa eka ndayikwereka tudahendanye ngo turavye post ya satube ngo ngisura ya satube ngo twoharira ko atari ivye telefone oya reka ndakwereka ko kiwumva kisino ni sura niyo yibi telefone sha kanda kwereka umuja murabi no kuri no ko ufatira kuri visage yiwiwe kugira ngo kanda kwereka tumbwira ko uno muntu atokwiba kwe kanda kwereka kanda kwereka umuntu kwe niyo kwiba kwe oya uhari kera kamema simbizi nawe vraiment beno James kibazo kimwe kweli uyu satubi karabasase uyu kweli tudaenda tuko tunasemesha ukweli uyu kweli uyu telefone namba yatakaye uyu wayimubaza nabangaria uja kweli isura kweli isura oya vraiment iyo visage turavuga ati bivye telefone iyo ni ya kera mugabe ntangorane basi iwe uyu iyo sura avuga ati ari telefone yatakaye uno muntu niho yari yicaye Simbizi reka ndagushimire cyane mugana uremera icyo turagihuriza igasura mugabo ubu Imana yaraheze kameme ibintu byarahinduka tudahendanye bakwibye telefone bakabwira ati bagazana amafoto ati uyu niho yarari utazanye ifoto za Linoji nazo zagiye nazo zirateye ubwoba ndagushimira cyane Simbizi wasema vumba uno munsi nabisho twamvugisha simira umuntu ntabisho twagira cyane tuje mu bizutwa urambonera ibinatangoye urazi ko wankwegeye wagiye kunkora kunda birankwegeye si wankweze ukuboko ndagukwegeye he kwa nyina wa mwamikazi kari beshi uri kuvugande mama mwamikazi ba ariko Simbizi no kwera urashaka kunkora kunda we kurongora vraiment ndakwiye kurongora ego kweri urashaje Simbizi nashaje siga nukuri ntashaje kweri babwire ko nshaje sara babwire ko nshaje sara ushaje usara Simbizi nta n'umugambi mfise wo gukira ashaje asara kuva kiri muto asara nuwa gisa ndakeneye umuntu anzi nk'ikiri ubu wowe yatanguye gushiramo n'itabi ubu wowe yatanguye gushiramo n'itabi c'est le pire faut doser so bakundi ba Buja Town turabakunda cyane